abapfuye bajahe abacu inshuti n'abagenzi bashengeye ubu bari hehe inzira y'ubwenge mbega vy'ukuri baratwumva ku buryo toshobora kubambaza badusabire tuze dutorane ubwami bw'ijuru mbega upfuye atitunganije ndavuga upfuye atihanye ivyaha yakoze mbega abasigaye barashobora kumusabira ivyo vyaha yapfuye atihanye akabiharigwa mbega ko twumva hari abavuga ko ijuru ryuzuye nivyo canke n'izanyigisho z'ibinyoma zishingiye ku buhakanyi no kuyovya abantu mbeho hoba hari abantu babaye kuri nosi bigenjeje nk'uko Imana ishaka bamaze gupfa abaciye bashikira mu ijuru ubwo nyene canke bararindiriye gushika ku munsi w'imperuka aho Yezu ubwiwe azogaruka gucira urubanza bapfuye n'abazoba bakiriho mbega Bibiliya ivuga iki ku kijanye n'ubuzima bw'inyuma y'urupfu n'izuka ry'abapfuye mbega hasabwa iki kugira umuntu yamaze gupfa tutazi uruhande yahitiyemo hama twebwe dusigaye ku isi duheze tumwite umweranda tutabanje kubaza Imana ko by'ukuri uyo muntu izina ryiwe ryanditse mu gitabo c'ubugingo ubundi ninde agena canke yarakuriye kugena aberanda umuntu canke Imana Bibiliya yo ivuga iki ibi ni bimwe mu bibazo nyamukuru bihanze abemera Yezu Kristo ndavuga abari mu idini rya Christianisme idini rikomeje kwicamo ibice kuva mu kinjana ca 16 gushika uno munsi bitiwe n'ibibazo bimwe bimwe biba vyaraburiwe inyishu itomoye muri Bibiliya umwe wese agaca abisigura uko ashatse inzira y'ubwenge menya ndabaramukije nitwa Tangimana Patrick Rusage Maestro mwakoze guhitamo neza ahani kuri HP Menya Burundi kaze muri cya kiganiro mukunda cyane muri sinzi inzira y'ubwenge aho twiga tukamenya byinshi utari tuzi imbere n'ibyo twahora twibaza ko bidashoboka bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho uno musi nkuko twamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro tuza guca ijya nino amamuko y'umugigwa wo kwambaza aberanda ngo badusabire hamwe n'umugigwa wo gusabira abapfuye imigigwa dusanga ahanini muri Ecclesia Katolika y'i Roma no muri Orthodox turaza kurabira hamwe ico Bibiliya ivuga ku bijanye n'iyi migigwa ico musabwa no kubandanya mudushigikira nkuko mukomeje kubikora mu gukora subscribe kutaragikora ukore like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa bidusangize muri commentaire yeshi n'abana aho bamenye inzira y'ubwenge ndasubire kubaramutsa uko umwaka utaje ku wa mbere mu nyonyo harahimbazwa muri Ecclesia Katolika umunsi mukuru w'aberanda bose Toussaint mu rurimi rw'igifaransa none uyu munsi mukuru waje gute uyu munsi mukuru wa Toussaint kumwe n'iyindi minsi mikuru ikomeye ihimbazwa muri Ecclesia Katolika nka Noel Pasika Pentecote Assomption n'iyindi myinshi dutahure ko ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru w'aberanda bose atari ry'uno munsi rifise amamuko muri Ecclesia yo mu buseruko bw'isi muri Aziya no mu buraruko bwa Afrika nko muri Turkiya, Syria na Egypt mu kinjana ca 4 inyuma ya Yezu aho abakristo b'ico gihe bari basanzwe bahimbaza umunsi mukuru wo kunamira kwibuka no kwambaza abamaratiri babo bose uyu munsi ukaba wahimbazwa mw'ivyo bihugu buri wa Mungu ukurikira Pentecote muti none uyu munsi mukuru wageze ku mugabane wa Buraya ni Roma gute yeshi n'abana aho bamenye ni kuva mu mwaka wa 609 aho Papa Boniface wa kane amaze kwihweza uyu mugigwa wabo bakiriso muri Aziya yaciye hitamo kuwemeza icese nk'umunsi mukuru wo muri Ecclesia Katolika wo kunamira no kwambaza aberanda kuva ubwo imyaka yakurikiye kwa 13 Rusama haciye habandanya hahimbazwa isabukuru aho abakirisu bavuye mu mihingo itandukanye y'isi baza i Roma guhimbaza iyo sabukuru bari bise umunsi mukuru w'abamaratiri n'aberanda bose ugahimbazwa uko umwaka utashe kwa 13 Rusama muti none itariki y'uwa mbere mu nyonyo yo yaje gute inzira y'ubwenge menya dutahure ko aho hambere hakera cane abantu bakomoka mu bwoko bw'abacelte bo muri Irlande no mu Bwongereza buri wa mbere mu nyonyo barahimbaza umunsi mukuru wa Samhain wari umunsi mukuru wa gipagani wahariwe ukunamira kwibuka no kwambaza abapfuye umunsi mukuru wahura n'umwaka mushasha w'abacelte
Eklezia Katolika mu ntumbero yo kuzimanganya uyo mugigwa wa gipagani yategetse ko umunsi mukuru wa gikirisu w'aberanda bose Toussaint uvanwa ku igenekezo rya 13 Rusama ukazohora uhimbazwa ku iyo tariki yabera ko Samhain ku wa mbere Munyonyo. Niho mu mwaka wa 835 Papa Gregoire wa kane yatangaza icese ko ku wa mbere Munyonyo ariho azohimbazwa umunsi mukuru w'aberanda bose, kandi ko uzohimbazwa ku isi yose na cyane mu bihugu byari bimaze gushikamwo Eklezia Katolika. 1997 HPM. Guhimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose hambavu yo kuba umunsi w'akaruhuko gihavuye riba n'itegeko muri Eklezia Katolika, aho haba n'inkuka ya misa kuva mu kinjana ca 200 ku itegeko rya Papa Pio w'icumi. None guhimbaza aberanda bifise akihe kamaro ku kwemera ko mukirisu? Nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru ca Eklezia Katolika yo mu Faransa La Croix, umunsi mukuru w'aberanda bose uhimbazwa ku wa mbere Munyonyo ni akaryo kuri Eklezia Katolika ko kwigina abamaratiri n'aberanda bose bitanze urutiziganya mu kubaka no guteza imbere Eklezia kugira igere aho igeze uno munsi. Uyu munsi mukuru ni akaryo kandi ko kwibutsa ko abantu bose bahamagariwe kuba beranda, nubwo duca mu nzira zinyuranye ariko zose zategerezwa kudushitsa ku bweranda. Kuri uyu munsi w'aberanda bose abakirisu barigina ubuzima bw'abahoze bari kuri nosi bagashingira intahe Yezu Kristu badatinya. Uyu munsi mukuru akaba atari uwo kwigina gusa ariko kandi uwo kwambaza abo beranda kugira abadusabire twebwe kugira natwe tugere mu kirenge nk'icabo maze tuzoturane ubuhigwe budahera, kuko abakirisu bizera ko aberanda bitewe n'ubuzima babayemo kuri nosi bamaze gushikira ubweranda, no kuvuga ko babayeho ubuzima buhuye n'ishaka ry'Imana biciye mu kugendera inyigisho za Yezu Kristo. Reno mu ntumbero umunsi mukuru w'aberanda bose arakaryo ku bakirisu ko kwisunga akaroro keza kingene aberanda babaye kuri nosi mu kwiyegurira Imana, kuyikorera no kuyikunda, nkuko bishikirizwa n'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika bo mu Faransa. Hagati aho kuwa kabiri Munyonyo uko umwaka utashe ni umunsi wahariwe kwibuka no gusabira abapfuye bose. Uyu mugigwa ukaba waje ubwo hanyuma ushingwa mu mwaka wa 1998. Kuri uyo munsi abakirisu barasura imva z'ababo bashengeye, bakagendera imva z'ababo bagasenga bakabasabira. Ariko nubundi uyu munsi nuhimbazwa n'abakirisu gusa, ariko n'abatemera Imana kumwe n'abari mu yandi madini atari abakirisu barahimbaza uyu munsi w'abapfuye bose kwa kabiri Munyonyo, bakunamira bakanibuka ababo bamaze gushengera mu ntumbero yo kwameza kumuzirikanyi ico bamaze n'amateka yabo. Iyi minsi mikuru ni imigigwa ntabwo ihimbazwa n'abakirisu bose, ahubwo ni imigigwa dusanga muri Eklezia Katolika gusa, kuko abaprotestanti bo imigigwa ntibayemera nta nubwo banayihimbaza. Muti none kubera iki abemera Kristo, ndavuga abaprotestanti n'abakatolika bagaruka ku kudahuriza ku migigwa imwe nko kwambaza aberanda no gusabira abapfuye? Ninde afise ukuri hagati y'imigwi ibiri? Bibiliya yo ivuga iki? Inzira y'ubwenge. Abaprotestanti bashinga intahe ko atagakiza kari inyuma y'urupfu, bagashinga intahe ko Bibiliya idatomora neza ko umuntu ashobora gusabirwa ikigongo yaramaze gupfa, hama ngo aharigwe ivyaha yakoze yapfuye atihanye. Bemeza ko umuntu amaze gupfa atayandi mahigwe aba asigaranye mu gihe yapfuye atitunganije. Reka dusesangure Bibiliya muri Luka 16:19-31 aho havugwa umugani w'umutunzi n'umworo Lazaro, aho bose bamaze gupfa Lazaro yashikiye mu biganza vya Ibrahimu, nayo wa mutunzi ashikira mu kuzimu kw'inyenga kwa kumuriro, aho Abrahamu yakurira inkoni ku gishitsi uyo mutunzi yashaka agahengwe ko hazokwama hari imanga nini hagati yaho abapfuye bitunganije bashikira naho abapfuye batitunganije bashikira. Iyo manga ikazobuza abamaze gushika mu kuzimu kuja mu paradizo n'abari mu paradizo kuja mu kuzimu. Ndabivuza mu pfunyapfunya ariko nawe wo vyisomera muri Luka 16:19-31. Uyo murongo kandi urahuzwa n'ikete ryandikiwe Abaheburayo 9:27-28 aho handitse ngo, kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza imanza, na Kristo n'umuku yamaze gutangwa rimwe ngo yishire ko ivyaha vya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ivyaha, abonekere abamwiteze ngo abakize. Uyu murongo urerekana ko umuntu amaze gupfa
ivyo yakoze ari byo bigenga aho ahitira, kandi ko atabufasha bw'abasigaye ku isi buba bugishoboka kugira ngo aje mu iparadizo mu gihe atariho yashikiye. Aha ni mu gihe mu bwuzure bwa kera mu gitabo ca Deuteronome, no kuvuga ihunguka canke kuvayo 18:10-12, canke mu gitabo ca mbere ca Samuel 28:1-25. Aho Bibiliya yerekana ko bibujijwe kwambaza, gusabira canke gutabaza abapfuye. Iyi mirongo irifashishwa akenshi mu kwerekana ko ata communication yemewe n'Imana hagati y'abazima n'abapfuye, kuko ababikora basesema Imana. Hagati aho, ku rundi ruhande abakatolika n'aba orthodoxe bemera ko ubukirisu budaherana n'ubuzima bwo kuri iyi si, ahubwo ko buhuza abakirisu, abazima n'abapfuye. Gutyo aberanda bari mu ijuru barashobora gusabira abasigaye ku isi, kuko kuba kirisu urupfu atari iherezo rya vyose, ahubwo ari urukurikirane rw'intambuko zigize ukwemera kuganisha ku bweranda. Niyo mpamvu abakirisu bapfuye n'abakiriho bose bagize umubiri umwe, Yezu Kristu akaba umutwe. Gutyo bose bakarima isangira ry'aberanda, Communion des Saints. Tubisanga mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abaromani 14:8-9, aho Paulo agira ati: iyo turiho kubw'umukama, niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Iyo turiho rero canke iyo dupfuye turi ab'umukama. Igituma noneho Kristu yapfuye akisubiza muzima, no kugira ngo abe umukama w'abapfuye n'uw'abariho. Muri Eklezia Katolika bo bemera ko abari mu iparadizo badusabira ku Mana bitewe n'urukundo bafitaniye no kugene bari hafi yayo. Bakemeza ko hari ubucuti n'ubumwe hagati y'abazima n'abapfuye, kandi ko ubupfiye muri Kristu atabagiye akagirira, ahubwo ko abagiye mu bundi buzima bwiza gusumba ubwo kwisi. Aba akenshi bisunga imirongo muri Bibiliya nka Zaburi ya 22. Iyi Zaburi ya 22 irakoreshwa kandi mu gukomeza imitima y'ababa bari mu bihe bitoroshe vy'ikigandaro, canke Yohani 16:22, aho Yezu mu gihe yari mu kuva kuri iyi si, aho yariko asezera abigishwa biwe yababwira ati: namwebwe ubu muri jiriwe, ariko tuzosubira kubonana, umutima wanyu wuzure akanyamuneza, bisubiye ako kanyamuneza na uzokabakurako. Gushika aha hose Bibiliya irerekana ko hariho izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira inyuma y'urupfu, ariko n'ubundi ntabwo aha Bibiliya itomora by'ukuri ko dukwiriye gusabira abamaze gupfa canke ngo tubambaze. Ariko so kuvuga ko uwo kwitonda agasesangura ivyanditswe vyeranda biri muri Bibiliya atoronka inkomoko y'uyu mugigwa wo gusabira no kwambaza abapfuye. Nubwo twabonye ko hari amashengero y'abakirisu atavyemera, uyu mugigwa urahuzwa n'ivyanditse mu bwuzure bwa kera muri Bibiliya y'abakatolika mu gitabo ca kabiri c'abapfiriye umukama, Abamakabe 12:43-45, aho Yuda Makabe yatunganya igikorwa co kwegeranya ibimazi vyo gutamba mu ntumbero gusabira ikigongo abasirikare bari baguye ku rugamba bapfana igicumuro co gusenga ibigirwamana. Umwanditsi w'iki gitabo akandika ko cari ciyumviro ceranda co gusabira abo basirikare kugira bahanagurirwe ibicumuro bakoze. Mwomenya ko iki gitabo c'Abamakabe cemewe muri Eklezia Katolika y'i Roma n'aba Orthodoxe gusa, ariko ahatari hake mu mashengero y'abaprotestante iki gitabo bakaba batacemera, mbere no muri Bibiliya yabo akaba atakirimo. Menyesha n'abantu aho bamenya. Ariko n'ubundi dusesanguye Bibiliya tugashika no mu bwuzure bushasha, uyu mugigwa gusabira abapfuye turasanga uhuzwa kandi n'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote, ikigabane ca mbere akarongo ka 16 gushika ku ka 18, aho yagira ati: umukama nagirira imbabazi abo kwa Onesphore, kuko yademesheje kenshi kandi ingoyi zanje zitamuteye isoni, ariko agishika i Roma yarandondeye ashimitse arambona. Umukama namuhe kubona ikigongwe kizova ku mukama kuri wa munsi. Iri jambo abasesanguzi isinzi b'ibisomwa vyeranda na cane cane b'abakatolika ntibahengeshanya kurihuza n'igisabisho c'umutumwa Paulo yariko asabira Onesphore ikigongo c'Imana.
vyumvikana ko aho Paulo yandika iri baruwa Onesphore yoba yari yaramaze gupfa. Umutumwa Paulo nyene mwibaruwa rya mbere yandikiye abikorenti 15:29 agira ati ahandi ho ababatizwa mu kibanza c'abapfuye bazobamarira iki nimba abapfuye batazuka igituma babatizwa mu kibanza cabo niki. Uyu murongo warateye impari ahatari hake mu bakirisu na cane cane hagati y'abakatolika n'abaprotestant kuko Bibiliya yerekana ko hari imigigwa imwe n'ibisabisho vyari vyagenewe ugusabira abapfuye mu gihe c'abakirisu ba mbere, aho mbere bakora n'umugigwa wo kubatizwa mu kibanza c'ababo bapfuye batabatijwe kugira baronke amahirwe yo guharigwa ibicumuro bapfuye bakoze maze batorana ubuhirwe budahera. Ibi bikaba vyoca bisigura ko bishoboka ko uwapfuye dushobora kumusabira ku Mana kandi ikatwumvira maze abacu bagahanagurirwa ivyaha bakoze bapfuye batihanye. Muca mwumva ko haba abaprotestant batemera umugigwa wo gusabira no kwambaza abapfuye hamwe n'abakatolika bemera uyu mugigwa, muca mwumva ko bompi bafise ishingiro kandi riri muri Bibiliya. Inzira y'ubwenge. Ariko nubundi umuntu yapfuye abo mweranda hisunzwe iki? Ninde mugira umweranda canke uwarakwiye kumugira umweranda hagati y'Imana n'abantu ninde? Inzira y'ubwenge. Inzira y'ubwenge. Menya. Ngiki kindi kibazo gikomeye kimaze imyaka amajana kiriko gitera impari no kutumvikana hagati y'amashengero y'abakirisu. Ariko nubundi si kuvuga ko kitagira inyishu. Reka tubirabire hamwe mu buryo bubiri budasa. Uburyo bwa mbere ubweranda bukomoka ku Mana. Ubwa mbere tubanze dutahure ko mu idini ry'abakristu Imana ariyo mamuko y'ubweranda kandi ko ariyo yonyene nyiranda. Gutyo ubweranda akaba ari umuhamagaro ku bakristu bose babatijwe, aho Imana ibatumirira kubaho bagendera ubweranda n'urukundo rwayo. Gutyo Imana igahamagarira abantu kuba aberanda mu guca mu makanda ya Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege. Ku bakristo ubweranda ubushikira mu migwi ibiri. Ubwa mbere mu gihe wemeye Yesu Kristo yitanze ko inkuka, ufashijwe no kwemera n'inema y'Imana, ariko atari kubera inguvu z'ibikorwa wakoze. Aha niho hava ijambo rivuga riti la foi sert sauve. Kurundi ruhande urashobora kuba umweranda bitewe n'ibikorwa wakoze. Niho hava ijambo rivuga riti ukwemera kutagira ibikorwa ntaco kuba kumaze. Ibi bikaba bihurizwa ko n'abemera Kristo bose, ariko akangonongono n'amakenga bikaza iyo hageze aho umuntu yubahuka kwiyitanye n'ubweranda canke akagena uba umweranda atabanje gutuma ko Imana irungike umumarayika wayo ku isi kugira aze kwemeza ko izina ry'uyo muntu agira ashigwe mu beranda ryo baryanditse mu gitabo c'ubugingo, kugira ku isi ntihagire uwo dusigara twita umweranda kandi yashikiye mu kuzimu kw'inyenga aho arindiririye umuriro wateguriwe shetani n'abayoboke biwe. Ibi bitujana mu buryo bwa kabiri bw'ubweranda butangwa canke bukomoka ku bantu, nkuko bibandanya vyandikwa n'ikinyamakuru La Croix. Ecclesia Katolika ibicishije mu mugigo wa canonisation iremeza ko hari abantu babaye kuri no si mu buzima bw'ubweranda. Dutahure ko Ecclesia atariyo ifata ingingo kuba umweranda canke utamuba, ahubwo Ecclesia ifise igikorwa cyo kwemeza no kumenyesha ko abo bantu hisunzwe amateka yaranze ubuzima bwabo n'ibikorwa bakoze bashikiriye intambwe y'ubweranda nkuko ari umuhamagaro w'umukirisu wese yabatijwe. Aba bantu bagizwe aberanda bakabera akarorero keza kubemera baba basigaye kwisi, kuko kiba ari kimenyetso nyugwisha ko gushikira ubweranda atari indoto ahubwo ko bishoboka kugendeye ishaka ry'Imana. None ninde muntu ari mwijuru? Inzira y'ubwenge. Ikibazo nubundi kica kigaruka no kumenya nimba umuntu apfuye yarakoze neza aca hitira mwijuru ubwo nyene, wakoze nabi nawe agaca hitira mu kuzimu, canke nimba bose baca baguma mwitiro ry'urupfu bakazozuka ku munsi w'urubanza, umwe akazukira kuja mwijuru uwundi akazukira kuja mu kuzimu kw'inyenga mu muriro udahera. Aha niho haca haza ca kibazo natanguriye ko mu ntangamarara y'iki kiganiro nti abapfuye ubu barihe. Menyesha n'abantu aho bamenye. Nubundi amadini yaba hagati y'abakirisu canke abisilamu ntibahuriza ku nyishu imwe y'iki kibazo. Ubwa mbere kuja mwijuru canke mu kuzimu ubwo nyene ugipfa. Bamwe bemeza ko intungane ipfuye ihitira ubwo nyene mwijuru. Ibi biremezwa kandi na Bibiliya. Dusomye nko mu Bikorino ba 2:5-8 aho Paulo yandika ati
none turizigiye gose kandi turashima cane kugerera kure y'uyu mubiri ngo tuje kugerera hafi y'umukama. Ibi bigahuzwa kandi n'ijambo Yezu ubwiwe yavuze abarira igisuma bari babambanwe ati ni vy'ukuri ndabikubariye uyu munsi urabana nanje mu paradizo. Tubisanga muri Luka 23:43. Bibiliya kandi mu bitabo bimwe bimwe irerekana ko hari zimwe mu ntumwa zo mu bwuzure bwa kera bo baramaze gushika mu ijuru. Aha turavuga nka Musa na Eliya, soma muri Matayo 17:3. Ibrahimu, soma muri Luka 16:22-31. Enoki yagiye mu ijuru adapfuye kumwe na Eliya. Aba bose Bibiliya irashinga intahe ko bamaze gushika mu ijuru. Uburyo bwa kabiri, gusinzira itiro ry'urupfu mu kurindira kuzuka ku munsi w'urubanza. Ku rundi ruhande bigisha ko intungane canke utari intungane apfuye umushaha wiwe uja kurindira gushikaho uzozuka ugasubira kwambara umubiri ku munsi wo guciga urubanza rwa nyuma ku muhero w'isi. Inyigisho n'ubundi turayisanga muri Bibiliya mu ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Abatesalonika 4:13-17 aho agira ati ntidushaka bene wacu ko muyobegwa ivyerekeye abasinziriye itiro ry'urupfu kugira ngo nimwicwe n'intuntu nka babandi badafise ukwizigira nkako nyene kuko twemeye yuko Yezu yapfuye hanyuma akazuka. Turemera ko abasinziriye muri Kristu Imana izobajana hamwe nawe. Ngiki rero ico tubabwira ku ijambo ry'umukama. Twebwe abazoba bakiriho abazoba basigariye amaza y'umukama ntituzotanga na gatoyi abazoba basinziriye kuko ijwi ry'umumarayika mukuru n'inzamba z'Imana bimaze gutanga ikimenyetso umukama wenyene azomanuka ava mu ijuru kandi abapfuye muri Kristo bazotanga abandi kuzuka. Hanyuma twebwe abazoba bakiriho abazoba basigaye tuzoterurwa hamwe nabo mu bicu ngo dusanganire umukama mu kirere. Uko nyene tuzokwamana n'umukama mu myaka yose. Uburyo bwa gatatu canke iyindi nyinshi igira gatatu ni ipurgatori. Iyobokamana rya Eklezia Katolika ryigisha ko inyuma y'urupfu umushaha ucirirwa urubanza rw'ibanze bivanye n'ivyo wakoze n'urubanza uciriwe ubwo nyene ugaheza ukajanwa mu ijuru canke mu purgatori, no kuvuga ikibanza ubanza ugatyororerwamo canke ukajanwa mu kuzimu mu kurindira urubanza rwa nyuma ku munsi w'imperuka. Ibi abakatolika bakabihuriza ko n'abari mu idini rya Islam aho bemera ko hari ikiringo bita Barzak kiri hagati y'urupfu n'umunsi w'urubanza rwa nyuma. Muri iki kiringo ca Barzak muri Islam bemera ko uwapfuye abazwa ku vyo yakoze mu gihe yarakiri kwisi. Nubwo hari abashobora kuja mu paradizo badaciye muri ico kiringo ca Barzak co kubanza kubazwa no kumvirizwa, muri Islam bo bemera ko ingingo ya nyuma ari izova mu rubanza rwa nyuma ku munsi w'imperuka. Ari nayo mpamvu abizera bo mu idini rya Islam bahamagarirwa gusabira ababo bashengeye. Muca mwumva ko no muri Islam bashigikira umugigwa wo gusabira abapfuye. Inzira y'ubwenge. Mu ncamake nta ngingo ihari ihurizwa ko n'amadini yose kubijanye n'igikurikira inyuma y'urupfu kuko inyigisho z'amadini zigenda zitandukana bivanye n'imico n'imigenzo yahakomoka iryo dini, bigakomezwa n'insiguro umwe wese aha ivyanditse vyeranda kuko umwe wese abisigura uko avyumva kandi agaca ashinga intahe ko inyigisho ziwe ariko kuri. Menyesha n'abantu aho bamenye. Mwari kumwe na Jiwa Tangimana Patrick Rusage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika. Hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho. Uno musi tukaba twariko turabira hamwe ico Bibiliya ivuga ku buzima bw'inyuma y'urupfu, tukabihuza n'imigigwa yo gusabira abapfuye no kwambaza abiranda. Nizere ko twahiga ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora mukore like mongere mupartage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke kudusangiza ivyumviro byanyu muri commentaire ukari nkenego. Mufise ico mubaza naho canke ari ico mwifuza kutwunganira muce kuri WhatsApp ku 76 82 3090. Iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure bishikire abantu benshi. Ni musangwa amahoro y'Imana mugira mu wa mubahwe na gahwana. Inzira y'ubwenge. Inzira y'ubwenge.
menya. Menyesha n'abantu nabo bamenya.